bali umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu, umeelewa na njia zangu zote, umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Kizinga na yindi ndirimba yavuga ndagukunda, na yandi magambo yavuga urwo ngukunda, na yindi misango yavuga urwo ndagukunda. Ndagukunda ibihe bidashira, ndagukunda ibihe bidashira. Nukuri bizana imbabazi yewe nasanze ari byinshi, ni byinshi cyane sinobirangiza kubivuga. Ni byinshi, ni byinshi cyane ineza yawe idasiba kwiyongera, umutima wanje wawujuje amashimwe, kubw'ineza zawe zidasiba kwiyongera. Sindije nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi, gusa naronse akaryo ko gushima. Oya sindije nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi, amashimwe ineza yawe idasiba kwiyongera. Sindije nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi, naronse akaryo ko gushima. Oya sindije nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi, naronse akaryo ko gushima. Ibyo kugira neza
tukabona oya nitwo bivuga twimare nibyohera muri aka karirimbo gusa nyemerera ndakubwire ko ndagukunda yakirira ayo mashimwe nawe wanyena nyemerera ndakubwire ko ndagukunda nyakirira amashimwe nasanze nawe wanye nawe nyemerera ndakubwire nyemerera ndakubwire nyemerera ndakubwire ibyo wakukora si mu bwenge bw'abantu benshi cyane bishoboye urangiza kubivuga iyo ntibishoboka ko tubihanura wambereye inshuti y'amagara wanyeretse umutima w'imfura mu minsi yacu y'umusore umbere ingabo nziza kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye mbega urukundo Yishimiye Imana ni nziza cyane Imana ni nziza Haleluya Imana ni nziza Haleluya Imana ni nziza cyane yewe bageni mwe Haleluya urabakeje Haleluya Imana ni nziza cyane muzubake rugume Haleluya muzobasengera Haleluya Imana ni nziza cyane Imana ni nziza Haleluya Imana ni nziza Haleluya Imana ni nziza cyane muzubake nka Isaka Haleluya na Rebeka Haleluya Imana Amena Mana nzima, Mana mweranda, Mana ushobora byose turagukengurukiye cyane kuri iri sango udushikanye biraboneka cyane kandi biribonekeza yuko Mana ushobora byose yuko iri sango wari urizi waturindirije igihe gikomeye kugira ngo tubone akamwemwe gahimbaye nk'aka turagukengurukiye cyane rimwe nta mbere turakengurutse cyane Mana yacu aba bana bacu ubarabe byiza nk'uko wamubigenza ubabe imbere mu gihe ubabe inyuma ukorane nabo iminsi yose natwe nk'ababyeyi babo turabatuye ko umugisha uzigabanije turabatuye ko umugisha wo gukunda abantu wo gukunda izina ryawe no kukugamurukira bikwiye turabatuye ko amahoro no gukomeza ubucuti n'abantu bose batavangura turabatuye ko urukundo ntabwo turabatuye ko ishaka ryawe kugira ngo ribane nabo iminsi yose
maze bazobe ubukwe bw'akarorero ubw'intangarugero. Natwe rero Mana yacu ukumane natwe twebwe abavyeyi baba bana bacu kandi nabo bagukunde badukundire babe inyishu y'ikibazo ku bantu bose ntibaze bigere baba ikibazo ku muntu n'umwe. Turagukengurukiye cyane Mana yacu ko vyumvise kandi icyo twizeye turazi neza yuko ubitwemereye umuntu wabishimye gitwa Mana yo mw'ijuru tugukomeye amashi n'impundu nyinshi. Nagasaga keza mwana w'iwacu, nagasaga keza ntoriwe, nagasaga keza muvandimwe, Imana turangatse, utubake rugume mutoyi wanje, utubake rugume ntoriwe, utubake rugume muvandimwe, Imana iguhagaze, utubwire umugisha mutoyi wanje, utubwire umugisha ntorewe, utubwire umugisha muvandimwe, Imana iguhagaze, utubwire umugisha mukuru wanje, utubwire umugisha ntorewe, utubwire umugisha muvandimwe, Imana iguhagaze, urugendo rwiza mukuru wanje, urugendo rwiza ntorewe, urugendo rwiza muvandimwe, Imana iguhagaze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Urakoze kugira neza. Ineza y'Imana imukurikire, ineza y'Imana imukurikire, urakoze kugira neza. Rwanda y'Imana nazo n'umukobwa bazozigiye gukurikira, mwami turi kwasi ikintu cyose kikakuvako mu
ugendane natwe umunezero wawe udusanga n'umucyo tugera byose habaye twebwe mwana ariko izina ryawe izina ryawe ineza yawe mana nabizohera ineza yawe mana nabizorangira yawe mana nabizohera. protokole batugire neza neza ntibanyagirwe mubazane koresha amatelefone batabire kuri buri muhagarike murekere media ijejwe kuba kubikora tubikore muri kino kibanza cha Shalom International Family turabakira MWESE turashobora kwinjira abantu bose muhagarare mu ntebe zanyu bariko babikamera kandi murabibona kuri screen bigenda neza cyane turashobora kwakira NORASQUE na Fanny Ravine muri kino kibanza isengero ry'abagira ibishika kidasanzwe bariko baraza batanguye kuza bariko
baraza Yes, bariko barinjira babonye ko ari byiza ibyavuzwe mu gitabo cy'itangiriro uyu munsi ko bitacika bashaka kwiranye ndasaba rero bamaze kuramutsa isengero kuko bamaze gushika hano muri Shalom International Family barashaka gupepera muduze ibiganza dushimira Imana ku bw'ubuntu bwiza Imana yatwongeye ubusakara Imana bikoze ibyo twasengeye byarabaye ibyo Fani na NORASQUE uza kutubera Omega turagushimiye turaguhaye icyereza kwaturwa kuri bo Mana zose tubishyize mu biganza byawe mu izina rya Yesu amina amashyi menshi banditse
Mwami Yesu turagushimiye Mana uriho wamyeho kandi uzokwama. Turagushimiye wewe wanesheje urupfu na kuzimu, wowe wadusubije iteka Mwami twari twatakaje mu itongo rya Edeni, wowe wasuye Mana gushitsa isezerano Imana yasezeranye umwana w'umuntu. Turagushimiye kuri uno munsi udasanzwe w'umuryango wacu wa Shalom International Family. Turagushimiye kuko uri Imana igira neza, Imana igaragaza kandi wagiriye neza abageni bacu Fanny Lavine na NORASQUE. Uno munsi Mwami bemeye kuza imbere yawe, ubishinzwe kuko uri Imana igira neza ubu n'ibihe byose. Mu izina ry'uwaducunguye umwami w'abami Yesu dusenze dushima, amen. Hallelujah. Ndaryohewe cyane kuri uno munsi uri hejuru, murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ndaryohewe cyane kuri uno munsi udasanzwe Imana yatugiriye neza. Turiko tuva mu bwiza tujya mu bundi, turi mu bikorane by'iminsi 5. Mu gatondo twari dufise igikorane, mu kanya duhejeje guhezagira ubukwe n'umupasitori, kandi Imana yatwuhiriye. Tugomba kuba turi umugisha kuri KEZIMANA NORASQUE na UWIMANA FAXINE. Ngomba mvuge amajambo make kuko uno munsi ntabwo nje kubigisha urugo, kandi ntacyo noshobora mu isaha imwe, kandi munsi y'izuba nta muntu n'umwe ari umwigisha w'ingo, kuko hari abitwa abigisha b'ingo nabo zabananiye. Kuko hariho n'abakozi b'Imana bamwe badivosheje, hariho abagize divorce bashaje, hari abagize divorce bamaze umwaka umwe amezi 2. Icyo cyonyine kiratwereka yuko atamuhanga urugo, kiratwereka neza yuko urugo ari ibanga ridasanzwe. Ariko Imana ishimwe ko Bibiliya ivuga ngo inzu yose yubakiye ku rutare irahagarara. Hallelujah. So urutare ni Yesu, namwe mwaramwizeye nk'umwami n'umukiza. Muravuga ngo imbere yuko tubana, imbere yuko twobikora, imbere yuko twubakana, nuko twoca imbere y'Imana yacu, ya yindi twakira, ya yindi twizera. Uwo mwamenye rero niwe mwigisha adasanzwe, kandi niwe profeseri,
azi imigani, azi umwonga uhuma n'udahuma, kuko niwe yabaremye. Arazi intege nke z'umwe, arazi inkomezi z'umwe. Uyu rero niwe ahari kugira ngo abubakire. Rero kubakira mu Mana no kwamizako, kuko biritubwira ngo musenge ubudahumeka. Ikintu cyame umugwaniza atera urugo, kuko iyo ateye urugo aba yishe generation ikurikira, ko bazobakomoka ko bose aba abishe. Ariko iyo muhagaze mu Mwami n'abazobakomoka ko bose bazoba bakomeye. Haleluya. Rero sinza gufata umwanya muremure cyane, nkuko nabivuze yuko watanguje programme cyangwa projet y'urugo n'umuremyi nyene n'Imana. Hamwe n'uko Imana atanguje urugo, umugwanizi yararuteye ashiraho inyankane hagati y'umuntu n'Imana yamuremye. Imana imukura mu itongo rya Edeni, ariko urukundo Imana yadukunze iravuga ngo ruzosubira kandi kubaka projet yanje. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo urukundo Imana akunze abari mu isi niko kwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizera bose ntibapfe rubi. Yabonye yuko urugo rwa mbere rwapfuye rubi, ivuga ngo ntegerezwa kandi kurungika umwami Yesu aze kugira ngo abamwizera bose ntibapfe rubi. Rero mwaramwizeye, urugo rwanyu ntirushobora gupfa rubi, kuko uwatangije igikorwa cyiza muri mwebwe no kugisozera azogisozera mu izina rya Yesu. Igikorwa cyiza cya mbere yatanguje nuko yemeye kwitanga ku bwanyu k'umusaraba. Icya kabiri abaha agakiza k'ubuntu. Rero icyo gikorwa nyine yakoze nicyo kizotuma urugo rwanyu rubagwiza. Mu byo mukora, mu mibereho yanyu yose, ntimuze mwibagire uyu mwami. Ndazi neza yuko kubana n'umuntu yakuriye mu ruhande rumwe no kurira mu rundi, urashobora kuba wowe ukunda uduharage n'abakundaga agasosi. Nka twebwe turababo, utaroza akaboga n'ikibazo, hanyuma ugaca usanga wo mubakanye nawe akunda agatoke, bigaca biba ikibazo ngaho ingene mwobijera. Ariko rero Imana irazi guhuza kandi iraciye ubwenge. Yarasanze uwiwanje tuvyumva kumwe, nasanze tuvyumva kumwe vrema. Rero inga zose twarazumvikana, ariko nsanga akunda agapiripiri jewe nta gipiripiri. Iwanje cyari kizira ko bateka ipiripiri, kuko jewe nabaye pasiteri ntarazana umudamu, nari mfise abana ntunze. No mama arakoze igikorwa, nari ndeze abana 19, aca bashikiramo asanga hari izindi kondisiyo. Pascal arabizi. Umunsi wa mbere batetse cyababwira ngo nimunzane n'agapiripiri, ndavuga ngaha nta gapiripiri tu. Ariko ikibazo rero ava insemeni aza, naciye ntangura kumva ashaka kurya agapiripiri. Umunsi ukurikira nca ndabwira ati no musi muteka agapiripiri, baca barambaza byagenze gute, ati ndumva ashaka kukarya. Kuva uwo munsi naciye nihana ntangura kurya agapiripiri, kuko narose kino cyaremwe ngaha. Arashobora guhaguruka yemwe akabaramutsa. Mama Aposto haguruka Hallelujah. Hallelujah. Rero nashaka gutera ifuhe abagabo batishimira abadamu babo. Jewe uri kuramuraba bomengo
nakajene katijena ariko ngani womenya yuko umuravye ngaha womenga arasha womengo nakajene kuno musariko afise abana bane abana bane ariko kubera gusa yuko afashwe neza aguma yibura urukundo ntirusaza nabimenye ejo haje umwigisha ariko aratwigisha avuye Kameruni aja twigisha tumugore kimunezereza muha amahera nanjye narifise akanoti ntangura kumuha imwe zibiri zitatu zingaharura nawe nyene erega mwijoro ntashe rero cambona namuhejuriye ibindi sindabibabwira ingene yanyakiri ino caremwe rero candatahura burabundi urukundo ntirusaza kuko n'Imana yaduhamagaye ntiyigera ireka kudukunda urukundo rwayo rwamahirihe bidashira nico gituma rero Imana turemye mu ishusho yayo reka ndababwira impamvu Imana turemye mu ishusho yayo bakuru burya murazi uko abagore bataremwe mu ishusho y'Imana abagore muri ngaha abagore ntimwaremwe mu ishusho y'Imana mushake mu babare abagabo mwari gukoma amashi abagabo twaremwe mu ishusho y'Imana kuko Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu version nziza ivuga ngo umufasha basa bisigura umugore asa n'umugabo umugabo asa n'Imana umugore asa n'umugabo hanyuma umugabo asa n'Imana rero umugabo burya ntaba mwiza ibigize umugabo ntaba mwiza nicyo bituma usanga rimwe na rimwe tuja mu bikorwa bikomakomeye tukagora kugira umuryango ubeho tukisiga za mobile kandi naco bitubwira turiko turarengana mu ibarabara niyo natire n'Imana mu kurema yabanje gufata ivu irarema umuntu ariko bino vyaremwe niyigeze ibikura mu ivu yavuga ngo sinzira ndamukure mu muntu ikimukura mu rubavu nico gituma umwanya wose baba bashaka gusa neza ntibavuye mu ivu kugira umviriza imbere yuko wewe ushaza baza kwanza urabe kino cyaremwe nibaza nurasekera nyumva neza baza kwanza urabe kijya cyaremwe gipendeze kuko ubundi abantu bose bagiye gukura urazigere bakaba usurabe umugabo yambaye nabi nta muntu numwe avuga ngo akujya mugore yambika umugabo wewe nabi ariko umugore yambara navuga ati ntazi kwambika umugore nitwe none tubabwiye reka ntazi kwambika umugore reka kumwambika sukumupima nukumugorera yayindi nyene arenganye bakavuga ati yego Imana igira neza haleluya 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 umugabo yazanye umugore wiwe reka ujya mu ishengero ubuje kandi kwihana ugaca umubwira ati ndumva kandi ko nsubiye kandi kugukunda wishaka nawe reka nimumviriza Imana nk'Imana urukundo rwayo rwama ibihe bidashira kuko hariho abantu usanga uno munsi baguye ariko bakagenda bari babwira ati ni munsi siko ngo kuko ngo yahevye 99 irondera imwe ubwo n'urukundo rw'Imana rero impamvu yaturemye mu ishusho yayo nukugira ngo tumere nkayo mu rukundo rero urukundo rw'umugabo rutangura kugaragara mu rugo haleluya bene data nyiri umusore rero ntegeje narashobora kuvyuka mu gatondo ngaca mfata urugendo ubwo nyene pa yarabizi navuga ati numva gufata urugendo ngiye Tanzania n'amavarizi ariko rero nzanye no muntu rero ndamubwira ati ejo ndumva yuko ndongoye kuja gufata urugendo ngomba nje mu kindi gihugu arambwira ngo ivyo onye ntibishoboka ndamubwira ati ntibiba
jewe uburongozi nta n'umwe abuhindura. Arambwira uburongozi bwanjye bw'Imana ati genda ubibwire nanjye mbwire kuko yarakumpaye. Ndavuga rero ubunye ibyo nshaka gukora nzora ndakubwira. Arambwira ngo erega Imana irazi yuko ndi umufasha wawe. Ngiye ahantu nahora nicara ngataha na saa 8 z'ijoro. Ikigwagurukiriza Fanny Lavine. Ndashaka ndabasomere icyanditswe kimwe cy'Embeza. Icyanditswe kimwe. Kumwe ko turafise groupe. Kadusome Matayo 19 umurongo w'icumi. Matayo 19 umurongo w'icumi. Sora gusoma Matayo 19 ku murongo w'icumi haravuga ngo abigisha baramubwira bati abigishwa ba Yesu babwira Yesu bati nimba iby'umugabo n'umugore asanga bimeze bityo nimba iby'umugabo n'umugore asanga bimeze bityo noneho kurongora n'ikigoye Ndindira tugende pole pole. Noneho kurongora n'ikigoye. Yesu avuga gute? nawe arabishura ati Yesu arabishura ati si bose bashobora kwemera iryo banga. Si bose bashobora kwemera iryo banga. Ndindira gatoya. Ndindi. Evangeliste Rindi. Mbwirira umuntu ari ruhande yawe ati si bose bashobora kwemera iryo banga. Mubwira ati nibanga. Nico gituma umugabo afise umugore atamufashe neza akayebayeba hariya bamwita ikimenabanga. Cyangwa umugore uko nyene akitwa ikimenabanga kuko nibanga. Rero si bose bogemera iryo banga kiretse ababihawe. Bisigura nibanga uhabwa n'Imana. Uno munsi rero NORASQUE Imana yaguhaye amabanga wo gushinga mu rugo rwawe. Kubera itatari rya rwose nuko hariho abandi byabananiye, abandi bomotse, abandi birutse, abandi bashaje batabona nabo bubakana. Ariko wowe Imana iraguhitamo iravuga ati ngomba ndagushinga no mabanga kuko yakwizeye. Bisigura iyo udahagaze neza muri ayo mabanga umara amaji Imana yo yagushinze amabanga akomeye. Kuko Bibiliya iravuga ngo ishengero ritangurira mu rugo. Ishengero rya mbere ni urugo. Rero ubunye ubaye umwungere w'urugo. Ayo niyo mabanga ufise uhawe n'Imana. Bajya ababyeyi bakubyara bita ku rutare, ari igihe umubyeyi wasanga buriye minervara akiyima bacuruza kubera icyo abikoze kubera yemeye ibanga. Ujya mubyeyi yemera kuzinduka kare arondera icyo abana bajya ni kubera yemeye ibanga ararihagararira. Rero rino nibanga nicyo gituma ushobora kubyuka mu gatondo bakakubwira zana rasiyo. Iryo ni ryo banga. Umuntu umwe yambwiye ngo abagore ngo ntibazi kuvuga yuko arashobora kubaza yuko atamahera ufise akakubwira ati ngo zana rasiyo. Bacumubwira none ntuzi ko atamahera, ibyo ntibibaho, iryo ni banga washinzwe. Haleluya. Fanny Lavine, Imana iraguhaye ibanga, iragushinze ibanga yo kwitwararika no mushinga ntahe ngaho. Nibanga hariho benshi bashobora kuba baramwifurije ibyamuye, ariko Imana abonye umuntu ashobora kumwitwararika neza yuko ari wewe, tuvuga ati wewe rero umuntu noshinga amabanga yawe n'uyu
iyo ni ibanga rero iyo ni ibanga uhawe udakwiye kumena imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Rero uza mu rushengero abantu babigize umugenzo ariko si umugenzo ni indahiro uwugize kugira ngo niwayirengako ububwiye Imana ati Mana yandagano nagize ndayirenze ugaca winjira mu kibazo n'Imana. Rero ibi birakwibutsa yuko wavutse ubwa kabiri nubwo hoba ikibazo byose biva ngaha mu gusenga ukabwira Imana. Rivuga ngo ibibazo byanyu mubimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana rero ku bwa NORASQUE kuko ubundi n'umukozi w'Imana. Ndashima Imana ku bwa ko nawe umukozi w'Imana ariko gukora mu rushengero. Rero iyo Mana yabahuje uze uyifate nkama. Mwitwararike ku majambo avugwa, mwitwararike ku ijambo ry'Imana. Isi ntizobura ibyivuga ariko nuko iyo yivuga Imana yaravuze kera. Rero iyi Imana ivuze ihezagire nawe ushobora kuvuga. Haleluya. Yuguruye nawe ushobora kuvuga. Mwitwararike ijambo ry'Imana. Byamize kumuzirikanya iwanyu murigendere nayizo inkingi yayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero kugira umenye birasaba yuko mutwakiriza amata n'ibyakunze. Rero uno munsi twagize ikintu kiri profeti twabicaritse ngaho kugira ngo inyuma y'uko mugira indahiro tubashire mu kindi kibanza. Menye ko Imana ibakuyemo ubwiza ibajyanye mu bundi bwiza. Menye yuko kuva uno munsi utakiri umwe utari nyamwigendako ariko Imana yaguhuje n'urubavu rwawe. Menye yuko uno munsi imbere y'ishengero yuko ubuzima bwawe bwahindutse mu izina rya Yesu. Uno munsi rero ngo witeye iteka itera iteka mu muryango mu gihugu no mu rushengero. Natwe nk'ishengero dushobora kugutera iteka no gutuma twabategura udutebe twiza tugiteka witeye uteza iteka n'umuryango n'abazi bose. Nafise abantu benshi bamurikiranye arambwira ko ntoreza n'ubugeni bwanjye. Baza kubera iki? Bambwira ngo bajya barabaye umugore n'umugabo. Yego ariko nabwira ati twebwe mu rushengero. Amen. Ati urubanza ndarushigikiye cyane rwose kuko nta kabi ndamubona ko tugire Kristo. Uko niko yavuze. Urakoze cyane. Ibyo nibyo twarondera. Amashi menshi ngo abandi murafise ifuwe. Bashobora guca ku ruhande UWIMANA FAXINE ari famille la ville. Tuge uko abavyeyi nabo babishigikiye twakire umupapa no musa. Wabonye ko biryoshe mutama. Ati tugire Kristo naganze. Amen. Haleluya. Amen. Mbere ababyeyi ba Kabira Bine kuremera cyane yuko ibintu bumva kuko turabuze baraguteguje nida cyo bituma twaje twese abanyabukeye n'abandi batwa. Wow. Turabemera cyane. Amen. Avuze ati genda umuvuga butumwa afise ijwi rinini. Avuze ati
ubu bukwe turabwemera cyane kuko baraduteguje, nicyo gituma twaje abanyabukeye bose kubashigikira. Ati Imana ishimwe cyane, haleluya. Ababyeyi barabishigikiye, Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Amen. Gakoze cyane bagabo. Amen. Bashobora kwibyagirira kore gusuko nyine. Yego, urukundo ni rusaza. Shengero ry'Imana. Ndagomba kwibariza utubazo. Hari umuntu yagufashe ku ngufu gutware uwimana FAXINE. Ntabwo ari pasiteri wawe cyangwa abajama, ni wowe nyine ubwawe wabihisemo atagaha. Wari wowe wenyine wabihisemo atagaha. Bibiliya iratubwira ngo bagabo mukunde abagore bawe. Bakagahato kare uremeye kuzomukunda ukamuruti agarara ngaha ujya wundi tumubaze, birashoboka ko nawe wamufashe ku ngufu. Tumubaze twumve uwimana FAXINE na marene wawe murashobora uwimana FAXINE abasabe mu muhe mikro. Hari umuntu yagufashe ku ngufu kugira ngo ubakane na KEZIMANA NORASQUE. Ntabwo ari pasiteri wawe cyangwa ababyeyi bawe cyangwa abagenzi, ni wenyine wabihisemo. Hari wowe wabihisemo atagaha, bikaba byavuye muri wowe cyangwa mu mahereko yawe ntabyo tuzi. Bibiliya tubwira ngo bagore mwubahe abagabo bawe. Uremeye yuko zo kubaha NORASQUE ukamurutisha abandi bose ubu n'ibihe byose. Ego cyane ndabyemeye. Kubyemeye ugize indahiro imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Niwaramuka ubirenze ko uzobwiraniye ikibazo n'Imana, kandi turabizi neza iyo ugiranye ikibazo n'Imana ni ukwihana, ariko ukwihana kwiza niko wihana ko wakoshereje. cyo gituma muri mwebwe iyo habaye ikintu ijambo pardon nizerive mu kanwa kanyu. Rero muri iteka natwe ishengero turabateye iteka mwicare muri kijya kibanza kibakwiye. Abaririmbyi tubasabe basubire kuri podium. Abantu mengo bashavuye, abantu bashavuye, abantu bashavuye. Ego hawa nuko nyene ukamufasha uko nyene n'ubundi Imana igumufasha. Abantu bariko bashavura, erega nawe wewe fata neza uwiwawe urabe. Jewe igihe cyose mpagarikiye ubukwe uwiwanje ategerezwa kubaga kuko arazi yuko hari utundi tujambo nongereza. Ashobora guhaguruka ukaramutsa ishengero amatara yanze bakumure haguruka utumbire.
haleluya nimuwi wawe rero ahandazi naje cyosanga abasha bateguye bye telefone n'est-ce pas so imana ibahezagire Imana bateye iteka muze mugendera iryo teka urwo rwanyu ruze rwifuzwe n'urundi rungano uko ruzogenda rukurikirana teka Imana ibahaye nimuze muri kure mu rugo rwanyu kandi Imana ibakuye mu kibanza kimwe bashira mu kindi ize yabibakora mu bwiza ibajana mu bundi rero bene data urugo n'ikintu gikomeye barakeneye amasengesho yacu barakeneye umugisha wacu barakeneye icyo tubaturako rero barafise impeta ubundi impeta siyo yerekana mariage ariko impeta iba ikimenyetso cyo kwibutsa amajambo n'isezerano wagize imbere y'Imana n'imbere y'ishengero igihe cyose zo kwama uyibona uvuga ati hari isezerano nagize rero bisaba ko Imana benshi ngaha hamagara pasiteri umwe pasiteri Eric cyora kuza katura hezagira zino
pasiteri arongoye ishengero ry'Imana. Mwami Yesu turagushimiye kuko Imana ihuza itanga abafasha kandi ukabikorera ubuntu kuko ari itegeko ryawe watanze yuko umuntu bidakwiriye yuko yibana ahubwo watoranije umufasha wiwe kugira ngo babe abuzuye bakore igikorwa cyabo. Turagushimiye kubwa zino mpeta kuko atarizo zerekana yuko abantu bagiye kubana ariko ari ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga bafitanye hagati yabo. Turatuye guhezagirwa kwazo n'umugisha tubagiye kuzambikwa no kuzambikana kibi ikimenyetso bazokwama bibuka yuko bahanye amasezerano imbere y'ishengero n'imbere yawe, maze bagendera iryo banga icubahiro n'amashimwe bize birushirize kuri vyabo ubu n'ibihe bidashira. Amen. Amen. Akoze cyane pasiteri. Rero kuva ukiri muto wari wifuje ibihe nk'ibi, birashoboka yuko ari amajambo menshi wavuga ni nawe umunsi nzohura n'umukunzi wanje nzoyamubwira. Turaguhaye akaryo rero ukumwambika ino mpeta uvuge ka kandi kari ku mutima, ka kandi udashobora kubwira umuntu n'umwe ariko kumva yuko ukabwira Uwimana FAXINE. Mumumpere mikro pare amufatiye. KEZIMANA ntara wa gatandatu solution man of God new creation. Mfise umunezero mwinshi urenze ko kukubwira ko ndagukunda gusumba uko nigeze kukubwira n'umunsi n'umwe. Ndakambitse impeta n'ikimenyetso cy'urukundo ndagukunda rurenze ubwo wigeze kumva kubona muri televiziyo ariyo yose ku isi. Ndagukunda kandi nzogukunda ibihe byose. Amashimwe y'Imana kizifure. Numvisemo akantu kamwe ati umenye ko ndagukunda, urukundo utigeze kumva no kubona ku mateleviziyo yose. Urakoze cyane. Reka rero Uwimana FAXINE hari amajambo wumva yuko oyabwira umukunzi wabitse uno munsi rero turakwemereye kuyabwira KEZIMANA NORASQUE uri kumwambika ino mpeta. Ego nasabye Imana kuva kera guhagarara imbere y'Imana n'abantu ndiko ndavuga ikinyoma kuko hariho ingo nyinshi zubakiye ku mpamvu kanaka urukundo. ongereza akajwi ayo majambo niyo dukeneye. ndashaka ndakubere ko ndagukunda, ndakubaha kandi nifuza kuzocikanira mu biganza byawe. ndashaka kuzova muri iyi si ukadabona mu maso hawe. ndagukunda cyane mugabo wanjye. Okay, amashimwe. Voilà. Ayarindiriye ntiturakwemerera subiza mbere umwisaho. Ndacyabandanya rero mwemeye
kandi muravyatura imbere y'Imana n'imbere y'ishengero murambikanye impeta z'ibimenyetso n'urukundo n'isezerano mwasezeranye imbere y'Imana. Natwe rero mw'ishengero nitworeka kubatura kumugisha. Nsabe abakozi b'Imana bari ngaha abapastor baze ngaha imbere. Karibu pastor, egera imbere. Ego. Abakozi b'Imana wese, okay. Ishengero mugorora amaboko tubature kumugisha. Data mw'izina rya Yesu, turagushimiye gukora Imana igira neza. Watanguje igikorwa cy'urugo, urakitwigisha, urakitumenyesha muri Edeni. Wari umugambi wawe mwiza, warawukomeje uno munsi urawushikije kuri KEZIMANA NORASQUE na UWIMANA FAXINE. Mana baje imbere yawe, natwe mw'ishengero abo warobanuje amavuta, abo wahamagaye, turabatuye kumugisha uvi wawe, kandi umugisha wawe uratungisha, nta mubabaro uwuvangamo. Uzubarinde imibabaro mu rugo rwawe, ubashire kure n'ikibabaza umutima cyose. Uri Mana y'urukundo, uri isoko ry'umunezero. Uzubahunde umunezero, uzubahunde urukundo n'umuryango wawe. Mwami Yesu, kumwe Yakobo yatura ku bana biwe, arabwira ngo umugisha mfise urenze uwo basokuruza watanze. Nanje nk'umuvyi w'ishengero ndabatuye kumugisha uvi wawe. Umugisha uzobaha kwemerwa n'abantu, umugisha uzobaduza mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Navuze ngo bazoronka ibyo biha, ibyo baha umuryango, abazobakomokako n'abazobagendera bose. Mwami, uduze ubuzima bwabo kugira ngo abantu bose bamenye yuko wabahaye umugisha. Turabatuye kumugisha kugira neza kwawe kubabeko, bazovyara abana batazoba imirizo ariko bazoba imitwe muri iki gihugu no hanze y'igihugu. Reka urugo rwabo ruzoba ikimenyetso cy'urugo rwiza n'ishusho y'urukundo rwawe. Uzubabe hafi igihe cyose baguhamagaye Mwana, bakwambaje ubumwe, mugira isi imenye ko wabahaye umugisha. Ndavuze ngo Imana muremyi w'isi n'ijuru ibahezagire. Ubushobozi bwazuye Yesu mu bapfuye bubatuze mu mugisha no mu kugirirwa neza. Uzobagwanya ijuru rize rimugwanya, uzoshaka kubatandukanya ijuru rize rimuhagurukire. Imana iremeye urugo rwanyu kandi nawe ushobora kurutandukanya kuva uno munsi gushika ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Buntu bw'Imana mubabeko, mugira urugo rwiza rw'umugisha, umunezero kandi rw'intsinzi. Muzonesha kuko Yesu ari kumwe nawe. Kuva uno munsi igikorwa cyakoretse igorogota kiravuga mu rugo rwanyu. Uzobatera Yesu yararishe ku bwanyu, ijuru rizomutera. Mugire umugisha ubu n'ibihe byose mu izina ry'uwatubambiwe akanesha urupfu na kuzimu, umwami w'abami Yesu. Duseze dushima, ishengero rimbwire amina. Amen, 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 amen. Félicitations, félicitations. Ubu rero ndagomba ndakubwire mu mwungere yuko kuva uno munsi UWIMANA FAXINE abaye umugore wawe imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere y'igihugu.
FAXINE ngomba ndakubwire yuko uvuno musi KEZIMANA NORASQUE abaye umugabo wawe imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere y'igihugu. Ubu rero ibyo ngomba gukora urabyemerewe. Ino mwari sigura yuko ari ikimenyetso yuko atawundi muntu abwirizwa kumubona atari wewe. Rero ni wowe wemerewe wenyine kwikurako. Ubu rero byose urabyemerewe uko Imana yakwemeye mu izina rya Yesu. Ndabona hariho abandi umwego bashavuye. Karibu. N'Imana yabyemeye n'ababyeyi babyemeye n'igihugu cyabyemeye n'ishengero ryabyemeye. Imana ibahezagire mugire umugisha cyane. Turabaryoherewe kandi muhaberewe frema. Mungu wa baraka ni Yesu kuko umwanya tujanye ibintu byagenze kandi izokira biraryoshe vrema. Rero nitwoza mu ngoro y'Imana tudatanze ishikano ry'ishimwe. Ibishimirwe bose kandi Imana igirire neza umuntu wese yagize icyo atanga mu ngoro y'Imana.
rero abantu benshi barubakana abandi bakibaza ko bataciye mu muco. Turemeza yuko ubugeni bwanyu bwaciye mu muco. Natwe ishengero turabaye certificat de mariage yanditse ko Shalom International Family, certificat de mariage. Moi, apôtre Simon Claude Ndouiman, je confirme que Monsieur KEZIMANA NORASQUE et Madame UWIMANA FAXINE sont mariés devant Dieu et devant le peuple de Dieu dans l'église Shalom International Family. Devant le parrain, Iranda Fabrice et marraine Sindayihebura Nadege. Imana ibahezagire, muze tubashikirize ino certificate. Ubarikiwe, 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 Baba ushangae. 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 Ubarikiwe, ubarikiwe. Twebwe ishengero rya Shalom International Family n'abarongozi bose turemeye yuko urugo rwanyu rwaciye imbere y'ishengero n'imbere y'Imana, natwe tubaye certificat y'ivyabo. Mani bahezagire, nono ashobora kuza kudusinyira mu gitabo uko mwaciye ngaho. Ubarikiwe, 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 Baba ushangae. Ubarikiwe, 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 Baba ushangae. Ubarikiwe, 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 Baba ushangae. Ubarikiwe, 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 Baba akisema ndio hakuna kumpinga, akikubariki hakuna kunyang'anya, akikuamini kwa wakati atimiza anavyokuita. Ndivyo ulivyo. Huyu Yesu, huyu Yesu si hadithi, mwambie. Huyu Yesu, huyu Yesu si hadithi, mwambie. Umetangaziwa nini? Umetabiriwa nini maishani mwako? Mwambie. Unaumizwa na nini? Je, unavuga nini maishani mwako? Mwambie. Akubariki, hakuna kunyang'anya, akikuahidi wakati atimiza anavyokuita. Ndivyo ulivyo. Mwagewe muri kino kibanza turahejeje ibirori byacu ubwo izina rya Yesu Kristo turagushimiye kunugira neza, turagushimiye urukundo rudasanzwe Mwami watweretse uyu munsi. None Uwiteka nyagora ku ngoma, turagushimiye Mwami bwa buno bukwe bwa NORASQUE Mwami na Fani, Mwami Imana wateye iteka mu buryo budasanzwe, kandi kiri kimenyetso cy'uko bizogenda mu ijuru.
none Uwiteka ndakwinginze nyagura ku ngoma tugiye kuva hano mu ngoro yawe ekujane nabo bazigame n'igihe bazashika mu rugo uzobukoze kamuzigame n'ishengero nyakubahwa uzigame mwami n'abarongozi bose mwami wakoze kino gikorwa uzobukoze turagushimira kuri Imana udacegwa n'isa n'imwe turagushimira nyakubahwa byose bikorwa mu bugome bwawe kandi byose ukamubiroranya uko nabibereye turasabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen. Bangwe mugira ibihe byiza umunsi wanyu ubwiyo mpamvu rero kuko ari umunsi wabo nibo batangura gusohoka abandi tube turicara